Shalom shalom nshuti namwe bakunzi muri ko madukurikira turabaramukije kandi twizera neza ko muguwe neza aho muherereye hose. Turabahaye kaze ikiganiro ni impinduka izanwa n'abagorozi. Umunsi tugomba kuganira ku ijambo nibaza ko riza gufasha benshi. Ni kicimviro kivuga ngo mbega ku byukuri hari impinduka abagorozi bahamagarwa kuzana. Birashoboka ko abagorozi bacika ibikoresho byo guhinduka byo kuzana impinduka nziza Imana afite umugisha igomba gutanga. Refisi zigomba gukora hirya no hino kuko turazi ko ari umugambi wayo no guhezagira abantu no kubagirira neza. Mbega ku byukuri nk'abagororotsi turiteguye kuba ibikoresho cyangwa ivyo bintu coba ari ciyumviro cumvikana mu bagororotsi ngo batahure ko ico gikorwa ari cyabo. Kubwira byose rero twifuje kugira ico tubivuze ko no kugira ngo tubiganirire hamwe. Tuca twifuza ko kwikora ku mutumire wacu ngaha tujya to muhekazi yidondore aramutsenya ko adukurikira. Kaze cyane mutumire widondore aramutsenya ko adukurikira. Ego bamwe ndabashimiye cyane ko namwimbiye kuntumira muri kino kiganiro impinduka izanwa n'abagororotsi. No bari kiganiro ciza kigamije ko abagororotsi ari kintu kanaka ashobora kuzana muri societe nka contribution. Rero nkaba nitwa Ndayishimiye Bertrand. Ego nkaba nubatse nkafise umwana rero ndagiye cyane ko namashoye kuntumira ndiza kutogana ibihe byiza hamwe namwe. Urakoze cyane Bertrand turagushimiye ko nawe twitavye ariko kandi ndibaza ko abatari bake barakumenyereye kumbe nubwo utabivuze barakumenyereye nga kuri television Heritage mu biganiro bitandukanye ndazi ko bakubonye batanga no guhezagirwa kuko ndazi ko ukunze gufasha benshi mu kuba mu cyujambo ry'Imana. Reka rero twinye mu biganiro nyezina. Kiganiro n'impinduka izana abagororotsi. Taka tuvuga tuti mbega ku byukuri abagororotsi hari impinduka umuntu yobitega ko impinduka basabwa kuzana n'ijambo ry'Imana. Ariko mugabo tukiri ngaho nyene ku ijambo abagororotsi. Mbega Bibiliya ivuze umugororotsi ibishatse kuvuga iki? Kuko n'umumenga byo bavyiza tu duteye intambuko twamaze gutahura iki kintu ijambo ubugororotsi. Bibiliya ivuze umugororotsi bishatse kuvuga iki? Murakoze cyane kuco kibazo meje kumbaza mbega Bibiliya ivuze umugororotsi bishatse kuvuga iki? Iri jambo ubugororotsi ni jambo rimaze kuvugwa ahantu hatandukanye n'abantu bakavyigisha ko abandi bakavyiga ko abandi bakaryandika ko ni jambo rifite ukuntu bitahurwa hano mu isi. Mugabo bamwe bayitahura nkuko umengo umugororotsi n'umuntu agenda yitonze atavuga umengo nta makosa akora. Ariko tuyikora mu ijambo ry'Imana ni ikintu kiri kure cyane y'ibyo umuntu ashobora kwibaza. Umugororotsi n'umuntu afite kamere kugoroka. Iyo mvuze kamere kugoroka bisigura iki? Ni kamere k'Imana. Naho kamere gashobora gutuma umuntu akakiriye agendera mu kuri kose kw'Imana. Naho kamere kazana mu mpemu y'umuntu kuba correct mu buzima. Ivyo bintu nuvumenga biragoye cyane kuba correct kamere y'Imana kandi uri umuntu ngira ngo woduha umuco kwiriye nyine bishikirwa gute ivyo bintu. Nuko nyene mvuze ati burya anye biri hejuru y'inyifata umuntu yogira kuko nuko uwo muntu yizera Kristo Yesu akakira ako kamere k'Imana iyo nature y'Imana kuko nta wundi agorotse kiretse Imana bwa mbere. Imana ni iri correct. Nico gituma uwakire kamere k'Imana caba correct mu buzima. Imana niyo izukuri. Uwakire kamere k'Imana sanga hegendera mu kuri. Imana ni iri parfait. Iyo umuntu yakire kamere k'Imana aba yakire perfection y'Imana. Nuko rero ko n'ikindi kintu. Kamere k'Imana iyo ukakiriye usanga utunya muri droiture. Mu gutungana. Mu gutungana. Kamere k'Imana iyo umuntu akakiriye kamushira mu kibanza aho yumva ashobora kuba muri presence y'Imana adafise sentiment yo kwishira hasi d'infériorité de culpabilité. Aho yumva yuko ari muri classe y'Imana cyangwa muri fraternité n'Imana cyangwa muri communion y'Imana. Nico bita umugororotsi. None ivyo bintu mega kugira umuntu bitahure neza. Birashoboka ko umuntu yiraba akavuga ati genda gororotsi. Akagera ahantu atama kuko umuntu uvuze umugororotsi abana bumva umuntu atunganye. Siko. Abagororotsi nko bavuga benshi bavuga mbere ati kugoroka no kw'Imana. Ni ikintu kidashikirwa. Mugabo ndashaka rero tubwire ingene umuntu ashobora gutambukira muri urwo rugezo bigenda gute kuko umuntu agororotse kana wene kabaho yo vyemanga ati genda umugororotsi kandi tubona umenga ni ikintu kigoye. Ego reka ndabivuge nci mu ijambo ry'Imana niho cyo bitahura dufasha kuza kanu keza ati biboneka ko umengo biragoye. Hari ijambo ry'Imana rivuga ko mu Baroma igice cya 3 guhera ku murongo w'9 haba bucyanye nuko tuvuga iki mbega turuta abandi oya ntitubaruta na gatoyi kuko tumaze kwagiriza
abayuda n'abagiriki bose ko baganzwa n'icaha nkuko handitswe ngo nta ugoroka nta numwe nta utahura nta urondera imana barazimiye iyo bava bakagera bose bacitse imburakimazi nta ukora ibyiza eka nta numwe umva ukuntu bikira avuga nta ugoroka nta ukora ibyiza imburakimazi imihogo yabo nimba zirangaye bahendanisha indimi zabo ubumara bw'inzoka buri mu binyengishi byabo akanwa kabo kuzuye ukuvuma no kujingitwa ibirenge byabo byihutira kuvisha amaraso guhonya no kubabaza biri mu nzira zabo inzira y'amahoro ntibayimenye 18 nta gutinya imana kuri mu maso yabo 19 ariko turazi yuko ibi byagezwe bivuga byose bibibwira abaganzwa navyo kugira ngo akanwa kose kazibwe umva akanwa kose kagire kazibwe kandi abari mwisi bose babe abo gutsindwa n'urubanza imbere y'Imana abari mwisi yose ivyo abantu barabizi ko bose abo gutsindwa n'urubanza ndaco gituma bavuga ati none umuntu umugorotsi gute kandi twese turagutsindwa n'urubanza mu makosa tugenderamwe ya misi yose turabanyavyaha 20 bice bivuga cavuga gucyanye kuko imbere yayo ata muntu azotindanishirizwa n'ibikorwa bibwirijwe n'ivyagezwe imbere yayo nta muntu azoba justifié biciye mu bikorwa by'ibyagezwe mu kubaha ibyagezwe niki ndacubasha shaka gucyanye kuko ibyagezwe ari byo bimenyekanisha icaha 21 ariko noneho ibyagezwe bitariho ukugoroka kuva ku Mana kurahishuwe twabwa 21 ariko noneho ibyagezwe bitariho ukugoroka kuva ku Mana kurahishuwe gushingirwa intahe n'ibyagezwe n'ibyo havugishwa n'Imana 22 n'ukugoroka kuva ku Mana kuzamwa no kwizera Yesu Kristo kugira ngo abizeye bose baguhabwe kuko atatandukaniro bose bakoze ibya ntibashikira ubwiza bw'Imana hano niho hari yanyishu yiwawe n'ukugoroka kuva ku Mana kuzanwa no kwizera Yesu Kristo kugira ngo abizeye bose baguhabwe no kugoroka kuva ku Mana biciye mu kwizera Yesu Kristo kugira ngo umwizeye wese aguhabwe kugoroka si bikorwa hacabwa 18 ngo bose bakoze ibya ntibashikira ubwiza bw'Imana turumva rero ko kuno kugoroka twabonye haruguru yuko nta ukora ibyiza nta numwe ahari nta mugoroti nta numwe ahari muga Paulo ariko aravuga no majambo acaravuga hepfo ati nta numwe ashobora gutsindanisha biciye mu byagezwe ariko kugutsindanishizwa hari ahantu kuri ukugoroka hari ahantu kuri kuva ku Mana biciye mu kwizera Yesu Kristo kugira ngo abamwizera bose baguhabwe bisigura neza ugiye kuraba hano mu Roma 5:17 ngo ni ingabire duhabwa iyo wizeye Yesu Kristo ucuhabwa ukugoroka nk'ingabire eri ingabire nta munsi numwe bayikorera urayihabwa rero nkuko waje kumbaza ikibazo ntibishikirwa biciye mu bikorwa umuntu yokora cye mu kubaha ibyagezwe ariko no kwizera Yesu Kristo kamwakira nk'umwami n'umukiza iyo ubikoze ucuhabwa ukugoroka nk'ingabire uko bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana umugabo bwiza burashikirwa biciye he mu kwizera umwami wa Yesu Kristo bakoze cyane rero ubu byumvikana yuko rero tuvye tuti impinduka izana n'abagororotsi abagororotsi tuce dufata ko arabizera Kristo yego abizera Kristo John nibaza yuko umuntu ariko atwumviriza rero avuga ati jewe ndafisiye ibikingoye ni iki kiganiro ntikindaba tuvuga tuti ukaburi muri Kristo Yesu ukaba wizera Kristo Yesu ingo ubumvize ikiganiro kirakuraba cyakwerekeye ahubwo niwe cerekeye cyane umugororotsi yego urakoze cyane mugane gomba tuvuge rero ku bijanye na n'ubuzima bw'umugororotsi kuko tuvuga tuti ni impinduka izana abagororotsi impinduka bategeza kwitegwako mugabo impinduka urumva ifatiye ku buzima bwabo n'ibikorwa bya misi yose nagomba tuvuge ku bijanye na kameremere y'abagororotsi iyi kameremere kuravuga imbuto iva kuri Kristo Yesu ni ho bariho ikintu novuga special umuntu amaze kuba ari muri Kristo Yesu yizera Kristo Yesu urumva yitwa umugororotsi hari ikintu novuga special afise yiharije cyotuma azana ivyamwa vyiza bihesha umugisha abandi kubera icyo kibanza arimo okay ikintu special umuntu afise arusha abandi tugisanga muri Ezekiel igice 36 46 turashobora kwasoma kugira babyumvirize neza ico kintu bisangije abandi badafise Ezekiel igice 36 46 birerekana neza cyane ico kintu special bafise cyotuma nabandi bashobora kubizera ko ikintu kidasanzwe cyo kwamuza bwabo havuga gutya anye kandi nzobaha umutima musha mbashiremo impwemusha nzokura umutima ukomeye nk'ibuye mu mibiri yanyu mbaho umutima woroshe nk'inyama 27 kandi nzobashiramo impwemu wanje ndabagendesheje mu byagezwe byanje namwe muzokwitondera amabwirizwa yanje muyashitse
havye gutya 46 kandi nzobaha umutima musha mbashemwe impwemusha igihe Hezekiya yibona bino bintu yabonye nk'ubuvugishwa bitarashika yabona ko igihe kimwe hazoba ingeneration ifite umutima urungano rufite umutima kanaka udasa n'umutima w'abantu bakera hano yavuze ngo kandi nzobaha umutima musha mbashemwe impwemusha itavuze ibintu bibiri nzobaha umutima musha mbashemwe n'impwemusha bizo ko barafite indi mpwemu itarisha Shababucya anye nzokura umutima ukomeye nk'ibuye mu biri yanyu mbaho umutima woroshe nk'inyama ndoca mfata uwo mutima ukomeye nk'ibuye ndobakuremo ndaho umutima woroshe nk'inyama myandi majambo wa mutima utari sensible ku burongozi bw'Imana wa mutima udakunda abantu wa mutima utihanganira abantu wa mutima utari mu bugwaneza wa mutima utari mu rukundo wa mutima utari mu amahoro wa mutima utari mu munezero nzobakuramo mbaho umutima mushasha umutima w'Imana yari kavuga urunganwe kana karuzoza ruzorufite uwo mutima n'umutima wa Kristo Yesu acavuga rero imbere yuko Imana izana impact ahantu cyangwa imbere yuko Imana ikoresha umuntu mu bintu kanaka hari ikintu cyambere mukorera ihindura umutima wiwe wa mutima utakunda abantu kaguha gukunda abantu rero ikintu abagororotsi batandukanye ko n'abandi bantu ni uwo mutima w'Imana bafise muri bo aho bashitse hose nta kindi babona ubwami bw'Imana bushitse ngaho hantu nico gituma Imana yashingira intahe Dawidi avuga ati Dawidi afite umutima nk'uwanje kwereka Imana avuga Dawidi afite umutima nk'uwanje kuko Dawidi mu bwami nta kindi yabona ubwami bw'Imana bukwira ahantu hose yabona ahantu hose bahimbaza Imana kandi batazira Imana yabona ati reka muri Israel hose icubahiro c'Imana cyo kigaragara ngaho hantu nico gituma Imana yamushingira ati ndabonye umuntu afite umutima nk'uwanje ashaka kuzana impinduka ishaka Imana ishaka yego impinduka Imana ishaka ndabonye umuntu afite umutima ushaka kwikabuta umutima wanje ukayizana uwo muntu ashaka kwinjira mu mutima w'Imana akamya ati agenda y'Imana ku gihugu ni iyi agenda y'Imana ku miryango ni iyi agenda y'Imana mu vyerekeye ku butunzi ku mafamiye mu vyerekeye politike kandi ubwo burere nyene nibwo umugorotsi asaba gusa kuzana impinduka misaza cyane gose hano hacabo ku 77 kandi nzobashiramo mpemu wanje ndabagendesheje mu vyagezwe vyanje namwe muzokwitondera mu bwizo wanje muyashitse mu yandi majambo Imana yari igamije kandi niyo mpemu yayo muri twebwe itugendesheza mu bugombe bwayo nshitse muri politike n'ubuhe bugombe bw'Imana nshitse muri business n'ubuhe bugombe bw'Imana nshitse mu ishengero n'ubuhe bugombe bw'Imana nshitse imbere y'umuntu ndiko ndamufasha gucyane n'ubuhe bugombe bw'Imana ndiko ndadandaza n'ubuhe bugombe bw'Imana ivyo rero kugira ngo umuntu ashoye kumenya ubwo bugombe bw'Imana urumva bisaba yuko aba yarahawe umutima yego mushasha ukavuga ivyo onye Ezekiel yanditse urumva hari mu gihe ca kera yeko ravuga kumbure rero urungano ruzoba gwarakeye Kristo erega nico gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo abavugishwa ba kera n'abami ba kera baripfuza kuba muri kino gihe twe tubayemo ariko ntavyo bigeze babamo bo batubereye abakozi barabivuga baravyereka no mutwe tutari bamuno munsi urumva umugororotsi rero uwo muntu yizera Kristo Yesu kuko matubwiye yuko ubugororotsi buva ku kwizera Kristo Yesu ugaba kamemere shasha iva ku Mana harimo gakitwa umugororotsi urumva rero bari position cyangwa nibo bari mu kibanza cyo gushobora kuzana impinduka Imana yumvira Nico gituma ijambo ry'Imana rivuga ngo cyanye cyo bita la sagesse des justes ubwenge bw'abagororotsi nabantu ushaka gukapta umutima w'Imana nashaka kumenya ivy'imbiro by'Imana mu gihe kanaka bagacabiza ariko none tukingaho nyine birakenewe umusisira bikeneye ivyo bintu ahubwo umuntu omega urumva abantu bafite ubwenge abasaba ko batora ibintu hari n'abantu badasenga n'Imana bashaka bagati ivyo vy'Imana navyo dukeneye twe tuzokora isi ku by'ukuri irakenewe ivyo bintu bifatanye n'umutima w'Imana mu burere bwose reka nakwe gituma isi bikeneye dusome ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana byose dusome ijambo ry'Imana mu Baroma igice 18 umurongo wa 19 Abaroma igice 18 umurongo wa 19 utubona ukuntu helma isi ibikeneye gose amba gucyanye kuko ivyaremwe byose vyiteze ugwishurwa kw'abana b'Imana biguhahamiye cyane hano bavuze ngo ivyaremwe mu gifata bavuga ngo cyane toute la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Ntibavuze ugwishurwa ko des enfants de Dieu. Des fils de Dieu. Iri jambo bavuga ngo la révélation des fils de Dieu. Ugwishurwa ko abana ni apocalypsis. Ni kuvuga ni la révélation nukuza ku mugaragaro kwa les fils abana bakuze bari mature. Nshijemo akantu gatoyi. Impamvu isi bikeneye no munsi. Ubwiye kuri amusezerano yakera ukuntu byagenda hari ahantu Salomo yavuga ngo ndana umwana wa data kera umwami abona ko ari mu kuva ku bwami hari ikintu yacakora yacafata umwana mu bana batandukanye biwe akamutora akamuha aba professeur aba instructeur bakamwigisha ivyerekeye intwaro ivyerekeye igisirikare ivyerekeye imibano kugira ngo niyamara gukura muri ubwo bumenyi
bagaca bamusubiza se wiwe ati wa mwana yakuze yacitegwa kubisa umwana we nagatwara byasigura iki biratwiye kino gicapo hano hantu iyo abana b'Imana babaye mature iyo abana b'Imana bakuze ukora maturité izana la responsabilité uno munsi isi iragowe uno munsi isi nta byizigiro muga hano havuze ngo toute la création irakeneye abo bantu bakuze babana b'Imana kuri ku ijambo ry'Imana bakuze babana b'Imana mu madomene atandukanye ibyaremwe byose harimo inka harimo amazi akaro gato Fidele iyo ibiti biriko biracibwa nabi bariko barabiturira birataka ati turakeneye cyo bita la protection de l'environnement iyo ibinyabugingo biriko birononekara birakeneye abantu bafite umutima w'Imana bakuze bari responsable bashaka kubikingira kumbure cyo mu madomene atandukanye ngira ngo tuza kugishikako cya kumbure mu kindi ganiro cyacu tuzogishikako muga reka tuvuge kuri ikintu cya maturité cyo gukura uri kwatubwiye yuko aba bagororotsi bafise imbuto y'Imana kandi bafise umutima w'Imana kandi no kuvuga byumvikana ko bafise ubushobozi bwo kwakira ivy'Imana ivuga bakabitahura kuko bakuze hano bakabijana kuko nkuko dusomeye isi yose irabarindiriye ivyaremwe byose birabarindiriye mugabo tubona yuko mu bagororotsi hari usanga bateka baravyitwaramo neza mbega ni kibazo cyo gukura cyo kudakura hoko gwiki kugira ngo baba abantu umuntu yakwizera kuko ku by'ukuri nimba bagororotsi ari abantu bari muri Kristo Yesu turabafise hirya no hino nko mu Burundi hoho aravuga ko bizera Kristo Yesu ni benshi kandi bagororotsi kandi bari mu madomene atandukanye mugabo ku by'ukuri impinduka ibi vyaremwe byose biko birataka birindiriye ntitwavuga yuko ngo turi satisfait cyangwa ngo turahagijwe no kuyibona none habuziki okay kibuze ndaza hano kiri Timotheo wa 2 igice cya 3 umurongo wa 16 nico kibazo gikomeye cyane kihari uno munsi Timotheo wa 2 igice cya 3 umurongo wa 16 gushaka 17 havuga gutya anya ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu no kumuhana no kumutunganya no kumuteza indero nziza mu kugororoka kugira ngo umuntu w'Imana abe ushitse afise ibimukwiye byose ngo akore ikorwa ciza cyose iri jambo ry'Imana twahawe iyo ukeneye kumenya ikintu kuntu gikora uraba agapapuro kerekana uko ico kintu gikoresha iyo udafise urwo rupapuro canke ako gakaye ntushobora kumenya uko ico kintu gifunctiona rero ukeneye kumenya ivyerekeye isi ivyerekeye abantu n'ivyaremwe uraba manuel ivuga ivyerekeye ivyo bintu all manuel dufise no munsi ni ijambo ry'Imana muri manuel usanga harimo the mind y'uwakoze ico kintu harimo icimbiro cy'uwakoze ico kintu rero ukeneye kumenya toute la création ujanga muri Bibiliya kuko birivuga ico bita la création hano hantu rero kugira ngo umuntu ashobore kugira impact cyangwa ashobore kuba uwikimaze mu gihe ciwe nko ngaha mu Burundi cyangwa mu isi yose iri jambo ni ryamwerekeye ibyanditswe byose byahumetswe n'Imana kandi bigira ikimaze cyo kwigisha umuntu Fidele kumuha inyigisho akigishwa amakamenya no kumuhana kumukohija no kumutunganya kumuperfectiona no kumutoza indero nziza mu kugororoka bari kuvuga impinduka n'abagororotsi mu kumutoza indero nziza mu kugororoka reka ntebe ngaho hantu mu kumutoza indero nziza mu kugororoka hano mu Burundi hari abagororotsi muga nta mpinduka ikirabona iciye mu bagororotsi rero sasa kugira ngo iyo mpinduka ize nuko abagororotsi batozwa indero nziza mu kugororoka iri jambo gikora muri amplified bible kuno havuga gutya anya ngo kuba trained in righteousness kumenyerezwa mu bugororotsi bisigura iki uwo muntu acaba ahantu yikonforma n'ubugombe bw'Imana mu vyiyumviro vyiwe agenderera mu murongo w'ubugombe bw'Imana mu vyiyumviro vyiwe kuko umuntu yumvira ni kwari iyo maze kwiyumvira neza nsanga ndiko ndakora neza iyo ndiko niyumvira nabi nsanga ndiko ndakora nabi rero ikibazo kiri mu vyiyumviro niko Salomo yavuze ngo umuntu yumvira ni kwari iyo maze gutozwa indero mu murongo mwiza w'ivyiyumviro vyanje nisanga ndiko ndakora ubugombe bw'Imana muri domaine mbadimo icya kabiri cyane konforma ku bugombe bw'Imana mu bijanye n'umugambi w'Imana cyo kabiri cyo trained in righteousness cyane isanga ndiko ndagendera kumenyerezwa mu bugororotsi cyane isanga ndiko ndagendera mu mugambi w'Imana kuvyerekeye manda y'Imana kuza mbwe wanje kuvyerekeye umugambi w'Imana ishaka kushira mu ngiro uriho hano ku isi icya gatatu cyane isanga mu bikorwa ndiko ndakora byose bihwanye n'ubugombe bw'Imana urumva tukiri ngaho nyene urumva abantu benshi rero cyatusigura yuko nimba impinduka itekeragara hanyuma mugabo ivyaremwe byose kabirindiriye yuko abagororotsi bagaragaza impinduka no kwabizera Kristo Yesu bisigaye ko hari abantu benshi
kandi nibaza ko ari no mugambi w'Imana yuko abagororotsi batwara impinduka cyane bisiba ko abantu benshi yatekora baho uko bakwiye kubaho ntibari mu bibanza bakwiye kubamo kandi ntekora ko icyo bategeza gukora ngira ngo nico gituma ufashe ifi ukayishyira ku gitanda ca mbere ciza nko muri Singapore ntiyo kumviriye pana ndiyo kubikubereza ikibazo si gitandiriko ikibazo nuko itari mu kibanza cyayo igihe cyose umuntu atari mu kibanza ciwe nta munsi numaze gutana impact nk'ubu Fidel wenda azi yuko uri mu mizisi yakomeye cyane nk'ubico gutura muri politiki wocu byica byose washaka usanga Imana impinduriye manda mugagira ngo bivana n'igihe kanaka igihe cyose menye umuhamagaro w'Imana kuza bw'iwanje nkaca ndabukora mu gihe cyo cangira impact rero ikibazo kihari nuko benshi baje mu mashenge ntibigisha ivyerekeye gusohoka hanze ngo bazane iyo mpinduka none kuri iki kinye kijanye no kwigishwa abantu kukumva abantu barigishwa abantu barategurwa abantu bararegwa kuko n'umwana wowe ndazi ko umuvyeyi urafise umwana kuvyukuri ibintu yashaka kwadukana ukabona ko bitajanye na n'ubuzima bw'umuntu cyangwa ukabona yuko atacyo byo mumarira bivanye no n'iterambere ryiwe none abantu ikibazo gihagaze kubigishwa cyangwa kubigisha ubona hari ikintu cyokorwa kugira ngo inyigisho zibe oriente cyangwa zitumberezwe mu gushobora gufasha abo bantu murakoze cyane kuri icyo kibazo ikibazo gikomeye cyane si kubigishwa ikibazo gikomeye cyane kubigisha iyo abigisha bafise umutima w'ivyerekeye gukwiza ubwami bw'Imana ahantu hose no mu nyigisho zabo baca bigisha nico gituma Yesu igihamarana umwanya munini abigisha yavuze gute yabigishije ibijanye n'iki n'ubwami bw'Imana ubwami bw'Imana kuvuga kujya no kuntu no kugoroka n'amahoro n'umunezero n'umuntu yera Yesu ntiyabigishije ibindi bintu ntiyabigishije idini yabigishije ibyerekeye the kingdom of God ni gute ubwami bwo kwira kw'isi yose ni gute ibyimviro by'ubwami byo kwira muri societe madomene yose karakomeye tukingaho reka twibutse ko badukurikira yuko kiganiro n'impindukiza n'abagororotsi turi kumwe na umukozi w'Imana Bertrand Ndashimiye tuko turiga cyangwa tuganda ku ijambo rivuga ngo mbega kuvyukuri abagororotsi hari impinduka bitezwe ko cyangwa basabwa kuzana kuri iki kintu cy'ubwami bw'Imana bisigwa yuko rero hari ikintu cyo cya gouvernement cyangwa intwaro y'Imana ifatiye ku vyumviro vyayo donc bisigura yuko rero twategeza kumva nk'abantu baje guhindura ingene abantu babaye n'ingene bikorwa ni systeme nshasha tutegeza kuzana rero kugira ngo iyi mpinduka igaragare ega ni systeme de pensée ivyumviro bishasha dukwiye kuzana izana impinduka nico gituma ubwami kuno bwagenze gute abami bakera bakora gute abamperere bakora gute baragenda bari kumwe n'ingabo zabo bahagenda gukonkerisa ahandi hantu bagaca bazana ibyo vyiyumviro vyabo aho hantu aya makolonization byagenze gute ibihugu byaza gukoloniza ibihugu byo muri Afrika kandi ibihugu byagenda gute bazana ivyiyumviro byo muri ibyo bihugu inyambaro imvugo igifaransa n'icari cyari mu Burundi ariko rabaje kudukoloniza bazana igifaransa bazana ikuntu twambara kera bambara ibiti basigaye ukuntu twambara impuzu zindi imvugo amashuri system hari ahantu byavuye kwa colonisateur rero bisiguri twaje gukoloniza iyi si n'ivyino z'ubwami bw'Imana kandi ivyaremwe vyose birakeneye yuko iyo ntwaro ibishikako kumbure tugiye muri kahise nko akora bivuga tukaraba no mu by'intwaro ko habaye colonization n'abamperere bagira batwara ibihugu bashitse baca bashikana intwaro kanaka mugabo gacusanga abantu banyagihugu bo muri ico gihugu baravuga bati gihe kigeze kanaka bati turakenye kwikukira twiko dutwara uko dakwiye gutwagwa uzumvikana rero yuko ivyaremwe burya navyo muri vyo biranyotewe gutwagwa bivanye n'ivyumviro vyo biremye erega mu bisanzwe nuko nyene wabiremye ayofitiye imigambi myiza y'amahoro katuvuze ivyare murumva ni n'amadomene atandukanye ubuzima bw'abantu n'amafaranga arimo yego n'uburongozi bw'abantu n'ubucamanza no gukingira ibidukikije ndagenda guhena karero kuvyekeye amafaranga Salomo hari ikintu yavuze ko umusiguzi 2:26 yavuze ngo iyo umuntu ahimbaye Imana imuha ubwenge ubumenyi n'umunezero bigaca ifata ubutunzi bw'abanyabyaha ikabwegeranya ikabiha umuntu ahimbaye Imana bisigurike amafaranga yagiye kwica ntaryoherwa amafaranga yaremeye kugira kuvuga ubutumwa bwiza kabisa iyo imodoka igiye kwica abantu ntiyumva iryohewe kuko amafaranga yose niyoje kuvuga evangelisation ariko kumbure n'ibikorwa by'urukundo ifatanye na ya nkuru nziza navyo vyumviro by'ubwami bw'Imana yego kwambika abantu gufasha abantu badafite icyo bafungura kubakira amazi abantu neza bakabaho neza n'ibikorwa by'urukundo ariko tureka ko turatera turangiza mbona umwanya se nko turega ndagenda kubaza nakaye kajambo woterera umuntu kumbure urabona twabonye ko ari ikibazo kisha kuba gihari kubijanye na n'ingene abantu bategurwa gutegurwa mu byumviro by'ubugororotsi by'ubwami bw'Imana tuvuga tuti abantu ntikora habwa
integuro ikwiriye kugira ngo bashe gusohoka ariko birashoboka yuko hari umuntu nk'ubu yaramaze kumva muri we ko hari domaine kanaka ahamagarirwa kuja kubera umugisha abantu akumva ati jewe ngomba kuja muri sport mu bintu by'inkino cyangwa undi ati ngomba kuja mu gisirikare undi ati ko kandi nkumva akumva niyo domaine niko karere yoja kugaragariza mu Imana uyu muntu wo mubwiriye jambo ijambo numubwira ni jambo riri mu byakoze n'intumwa reka ndarisome 13 umurongo 16 numva iryo jambo namutekerera umuntu yumva nyene yosohoka haba bucyanye muri Acte chapitre 13 verset 36 yamara Dawidi mu gihe ciwe amaze gukora ivyo Imana igomba arasinzira hambye basekuruza arabora sirimo kandi yamara Dawidi mu gihe ciwe hano havye ngo yamara Dawidi mu gihe ciwe umuntu wese ari kanyumviriza nkuko kuyivuga amaze kubona ahantu Imana imuhamagarira amenye kubwambira hari ico bitigiye umuntu wese arafite igihe ciwe hari umuvuga ubutumwa wa kera yitwa Miles Monroe yavuze ijambo rikomeye cyane tragedy ya mbere kubaho umuntu ashobora kuyakira ikintu cya mbere giteye ubwoba mu buzima bw'umuntu ni igihe ushobora kuva hano ku isi atavuze icyahamagariye gukora sukuva ku isi benshi bivuga n'ubunyereye ko arahava nuko mu gihe cyawe utakwitshwe gukora hano hava bucyane yamara Dawidi mu gihe ciwe Fidele umuntu wese ari munsi y'izuba arafite igihe ciwe ibihe biravaho bikabisa ibindi uno munsi ba Mandela ntibakihari uno munsi ba Martin Luther King ntibakihari uno munsi ba Mary Teresa ntibakihari kuri tubibuka nuko mu gihe cyawe hari ikintu bakoze hano havye gucyane yamara Dawidi mu gihe ciwe amaze gukora ico Imana igomba si gihe gusa mu gihe cyawe ifo kumenya ico Imana igomba rero umaze kumenya umuhamagaro wawe ntiwifate ntihagire n'umuntu akugumya niwe wizi kurusha undi muntu wese genda ukora ico kintu kuko ni mu gihe cawe wamaze kumenya ico Imana igomba genda ugikora amajambo zarakomeye reka turangize ngaho mugabo ntufise amajambo akomeye cyane umuntu ntafyine ku mwanya ntafyine ku mahigwe ahari umunsi kumva ashaka kutazogaruka hanyuma maze umuntu yavuze gucyane ahantu hambere hatunze ku isi ni mu masimetiere hari ibitabo bitanditswe hama igwiza atavutse hari amasosiyete atavutse hari indirimbo zitanditswe abantu barazipfanye rero biraryoshe kugenda uri empty uri vide dusura bimaze hano kwisira bikoze reka turangize gakiganiro cyacu tugushimire cyane ariko kandi ndizera neza ko ufashije abantu benshi abatwumvirije ndizeye ko uracunguye imihamagaro yabo uracunguye ubuzima bwabo kumbure twiseye ko batazobijana mu mva oya asha naho buri he kumva aho hantu ntahi wawe havukaja mu kibanza cyawe urakoze cyane beta ndashimiye urakoze cyane kwemeye kuduha umwanya kuri iki kiganiro nibaza ko nitwashaka kugukenera hanyuma uzotwitaba neza ndahari kubganya yego murakoze cyane turabashimiye mwese mwe ko murakurikira ikiganiro impinduka izana n'abagororotsi ngira ngo mwafashijwe cyane mushishikare kuzobana natwe mu biganiro bizokurikira igihe nk'iki nyene isa nk'inyene Imana ibahezagire mu mugisha